What's up my people, nizere ko mumeze neza cyane, naje nkuko mubyumva meze neza cyane. Kumbure utameze neza, nizere ko Imana mu ijuru ihari, ibitunganye bikagenda neza cyane. Mwiganyire ntututwiwaho twose ngo wiganyire ngo kuko ibintu bitameze neza, ariko nizere yuko Imana irahari bien sûr bizogenda neza. Ni kuri Akamu TV rero nkuko mubyumvije nkuko mubyumva nimbaza Ange Delicia. Nimbaza Ange Delicia ndagusaba ko utaragira sabone uyigire nkuko bisanzwe kugira ngo utarayigira ibintu bibandanye gushika bimeze neza cyane. Ucungundira rero ugaruka ugire j'aime commentaire kugira ngo tumenye ko tutariko dutamba twirorera. Ndi kumwe imbere ya kamera, ndi kumwe n'umwigeme. Rero sinzi ko ari umwigeme, sinzi ko ari ku isoko, sinzi yuko akirondegwa, sinzi yuko byose araza kubyivugira. Eno reka tumuhe ikaze yidondoye ko murana bahe mwiriwe na mwaramutse, ibindi ni mu nyuma. Ikaze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Kevin, nkaba ndi umwigeme. Nitwa Kevin, nkaba ndi umwigeme. Bivuze yuko Kevin akiri ku isoko? Sindajya ku isoko gusa nyine cyari ku isoko. Uracari ku isoko? Nturayijako ariko uracajako. Uzoyijako? Bitukurindi rero kuzojako? Kumbure ni wayijako uzoca ugaruka hano kubabwira ko ukiri ku isoko, uri ku isoko. Uzoca ugaruka kubabwira ko uri ku isoko. Uno munsi gucagura baba barabiretse? Nabiretse. Babe barabiretse? Urafashwe none cyane? Si cyane gusa. Ubwo nturi mu rukundo? Gusa none nk'umuntu ari mu rukundo. Abasa n'urukundo bameze gute? Abaririmbyi je ndabatinya. Kevin tumuzi mu ndirimbo, tumuzi ari umuririmbyi. Jere abaririmbyi kwere ndabatinya. Yego nivyo kugara akaba bagafise kugara mugabo rero. Ashimwe no kugaragara nk'umuntu nyene. Abica bigacika. Si cyane numbeshe. Zenda tuje nyene. Uratuje. Wedoye nivyo aratuje no mwigeme, aratuje vraiment nkuko mubona imbere ya kamera, urabona ko ari umwigeme nyene atuje, urabona ko ari umwigeme nyene ebana. Natwarubaha Imana kandi aranayisenga. Ni Kevin rero nkuko yitubwiye, Kevin vyimbitse tumumenya gute mu buryo bwimbitse? Bo ndi umuririmbyi. Bamenya nk'umuririmbyi wa gospel. Bakumenya nk'umuririmbyi wa gospel. Presentation yiwe yimbitse, amazina yiwe abavyeyi bamuhaye naya. Nitwa Kevin Iteriteka. Yego. Kevin Iteriteka, ubuzima busanzwe uretse kuba uri umuririmbyi usanzwe ukora iki? Sanzwe ndi umunyeshuri. Narahejeje imanite gusa. Nkava nangura universite nayo. Nta kindi nsanzwe nkora. Nta na kimwe ndiko ndakora keretse cyo kuririmba nyine. Watanguye ryari kuririmba? Banga ujye kuririmba? Bo nakuze ndayifise gusa ntanguye kuririmba officiellement umwaka uheze mu kwezi k'umunani. None natangura kujya muri studio. Mu kwezi k'umunani turumva yuko ari watanga kuja muri studio, ariko turumva yuko wari no ku ntebe y'ishure, wari ukiri ku ishure. Bimeze gute amashure no kuririmba ivyo bintu biramacingana canke birajana? Bo ntago natanguye, ahubwo navuye ku ishure ko nahejeje mu mwaka uheze. Twahejeje nko mu kwindwi. Hama rero shamvuga ati ubu ndafise umwanya ntangure. Ko nawe navuze ati sinobijamo no nkiri no ku ishure mpapfa bimbura umwanya wo kwavyo. Shamvuga ati umwanya urageze. Ndatangura gushika n'ubu. Ariko turumva yuko Kevin, turumva yuko ushobora kuba uri umuntu wariyumvira basi n'akantu gatoyi cyane bivanye no kuririmba, canke warumva ukeneye kuja kuririmba. Bimeze gute? Narabikenera cyane ndetse gusa nari nsanzwe ndirimba no muri eglise aho nasengera. Gusa nyene kubera ko atangura uboneka cyane. Ndaboneka buke nyene.
tubwire rero ubuzima bw'umuririmbyi ni umuririmbyi nibyo uri muri gospel nk'uko tubyumva umusanzu umuririmbyi wa gospel ni umuririmbyi ategereza kwifata gute kugira tumenye ati umuririmbyi wa gospel nibyo aratandukanye n'umuririmbyi wa sekira umuririmbyi wa gospel bimeze gute nkajeho ukuntu mba nkwiye kwifata nimba tuvuga imana biba bikwiye ko tuyishingira n'inaye mu bikorwa byacu cyane mu majambo yacu aho tuba turi mu bandi ibyo tuvugana cyane iyo tuba tuyagana abandi ibyo tubabwira tuba dukwiye nyine gushingira nka imana kuko turiko turaririmba tuvuga ati imana ni nziza tubwire abantu bose babyumve n'ingeso zacu zibyerekane apana ko uba uriko uraririmba ugasanga ahandi uri mu ntambwe zose ejo uraririmbye indirimbo za gospel ejo ushiye bihinduka ushuja mu zindi ndirimbo atari za gospel kubera ko abantu duhura nabo burya hamwe si beza bose iyo utanguye kuririmba barakubwira ibi ugasanga kubera ko ubona ibyo bariko bakubwira ari byo byiza cyangwa ubona binyaruka mugabo witonze burya mibi uno musikeke nibyo araririmba ariko ntiyaryamye bukeye arabyuka avuga ati jewe ndagiye muri studio hariho nk'ibintu ushobora kuba winspira ukavuga ati jewe no muntu narakunda kumukurikirana narakunda kuraba ibikorwa byiwe keke yinspira kurinde bafise abarinzi benshi nkunda cyane mbere nakurikirana navuga nka Ruvera namukurikirana cyane n'ubu ndamukurikirana ndetse n'abandi baririmbyi nyene nka Francis Deste ni benshi kubera iki abo yari buvuze wakunda gukurikirana oya ushaka kumvuga n'abandi nabavuga yego mugabo turumva yuko ivyumviro byawe byatanguye kuzana abo ni kubera ikabo oye kandi tugerageje kuraba n'ibintu bitandukanye keke ahanini cyane arakunda kuba ari kumwe na Alvera nivyo atandukanye bimeze gute igituma naba nabavuze nuko bamezagira cyane mu ndirimbo zabo cyane cyane kandi barakora cyane ukabibona ukavuga ati yanjye nkeneye gukora ngere ku rugero bashitseho cyane ubwo baba nk'abasumba ubwo bageze ku turumva rero ko umuririmbyi ategereza kuba ari utuntu kanaka ashobora guhura natwo bimeze gute hari utu insolite cyane navuga ati burya intango yamigoye rero nko ku bwanjye kweri ibintu noba nahuye nabyo mu minsi yahera ntibyari byoroshye ngaho burya ikintu iyo kiza gukomera cyangwa kiza kugira impact nini mu bantu satani arakigwanya cyane niyo mpamvu rero intambamyi ziba zihari kandi ntiziba zoroshye hari n'igihe wiyumvira ko wobiheba ngaho imana ikaguma igushoboza nyine ndashima imana kweri aho ngeze siku bwanje yarashoboje kuko yaba mvuga ati siyo ntuze yari wanje mba narabihebye gusa nyine ndashima imana vuba ati je ndashima imana uko biba bimeze kose haduga hamanuka jewe nka keke ntegereza gushikama nkatanga message nkayiha abatandukanye kugira ngo kumbure imana yo mwijuru bandanye ibihererwa icuba wo kubwira keke wicarane n'umuririmbyi aririmba sekira nicarane cyangwa mukorane kuri wewe uvyumva gute byo gukundira bo kwicarana naco bisanzwe mugabo nko gukorana indirimbo sinzi ko byokunda kiretse avuze ati dukorane nyene indirimbo ya gospel ni sawa n'ubundi mvuze yuko ari indirimbo ya gospel ariko urumva yuko tuba dusanzwe tumumenyera ari umuririmbyi wa sekira burya ubutumwa bugomba gushika burashika nubwo yobucisha mu muntu kanaka kuko tuko bameze hose mugabo iyo imana ibumucishijemo umuntu yobwakira mbona nta kibazo kiba kiri ni urukundo rutagaragara cyane mu baririmbyi ni ugushigikirana bitagaragara cyane mu baririmbyi kuri wowe nka keke bivuga ku iki kuko turamenye yuko mugenzi wawe ni ibintu bigaragara mugenzi wawe ateye imbere wumva umenga ni ikintu utokwihanganira
soit tukaja kumurogesha canke ibitandukanye kuri we nka keke ico hari ico bivugako birashika mugabo jewe kubwanjye navuga ati mbonye umuririmbyi ateye imbere naje mvuga ati ejo nzotera imbere ntabwo biguma bimpa ingufu ngashaka kuvuga ati reka ngume nkora nanjye nshike aho nshaka gushika shika aho yamaze gushika nawe nzohashike nibyo navuga atushikaho amaze gushika kugira ngo kumbure na jewe ejo ushobora kuhashika kugira ngo bigende neza cyane rero nk'indirimbo za keke kuzikeneye azikura hehe uzifuza bimeze gute bo indirimbo ziwanje maze gusohora indirimbo imwe yitwa wuzuye ubuntu niko ndategura video yayo izosohoka vuba kandi hasohotse audio yego kuyikeneye wisanga kuri YouTube channel yiwanje yitwa Keke Kevin Official yego vuba uvuze ko ugiye kuduha video vuba ryari nko muri weekend tuba yamaze gusohoka bigenze neza bivuze ko uyu munsi turi lundi weekend Keke arasohora igisasu twitege iki kuri iyo video wifuza kwishika hehe nifuza gushika kure cyane rwose hashoboka kandi mwitege kuzohezagirwa n'iyo ndirimbo n'abazoyibona bazoyipataje no ku bandi abizohezagira bazogire n'amakomante amaraki kumbe harimo n'akanenge navyo nyene urabikunda ko umuntu aguhanura abwira ati iki kintu ni kimeze uku kugira ngo bigufashe cyane mu bikorwa urimo urakivuga kugira ejo n'ejo bundi nzokosora aravuye ku ntebe y'ishure aduhereje video canke aduhaye indirimbo turumva yuko akiva ku ishure nyine aracameze nk'umunyeshuri buca atangura n'irindi shuri bimeze gute ubwo buryo turazi yuko video itoroshe canke indirimbo isanzwe turumva yuko atari ikintu coroshe ufise management cyane nafisemo umwanya gusa ndavuze yuko ariwe wipapa ukimama ndavuga ko ari uko muri uwo mwanya ndashimira n'abamaze kumufasha imana ibahizagiye cyane ndashimira n'umuryango wanjye urafasha cyane bantera intege rwose n'ibyo maze gushikako ni kubera abo ndabashimira cyane baba abavyeyi kenshi Keke ntibariko baradushigikira akavuga ati wa mwana we tangura ishuri uje ku ishuri kubera ko ibi bintu bibangikanije biragoye ifo yuko utangura kwiga haba ibindi ni mu nyuma kuko turabizi yuko umuziki si ikintu coroshe cyane ukigiyemo wese turabizi yuko swati witwararika ubwo buririmbyi mu nyuma nta kindi kintu usubira gukora bimeze gute bo baragusapotinga bikwiye cyane jewe kuba narahejeje n'ishuri riheze barambwira ahubwo ati gira ningo gutangure yego n'ubu iyo notangura ni umuntu niko amenya ukuntu atwara ibintu kubitwaye neza biragenda neza kandi byose nubwo notangura ishuri ndi mu muziki gihari no kuba umwanya w'ishuri ugaha umwanya n'ibyo kuririmba byose biragenda neza kandi bo barashigikira cyane turumva ko arabashe akajambo kamwe kamwe ku muvyeyi umwe akamva akajambo kari romantique ugerageze ube romantique Keke ugerageze ubabwire nk'akantu nyene gatesa k'akajambo je nakirenze nababwira ko ndabakunda gusa aranagerageje kuba romantique sinzi ko mubibona abakunda ijambo ndagukunda si ikintu ego si ikintu cyo gukinisha rero no musiki karabibabwira bibabwira imbere ya televiziyo imbere y'abafana imbere y'abaki arababwiye yuko abakunda twitege rero iki kuri Keke mu minsi iza kumbura uno mwaka wose no tugitangura umwaka bien sûr twitege iki uno mwaka wose kuri Keke uretse iyo video ibyo mu kwitega ni byinshi ko nuba azoba video isohotse mwino ndi hazoza n'ibindi bikorwa mu yindi minsi iza kandi ntituzigera twicara tuzoguma dukora igikorwa c'Imana kigende neza muri Imana yaduhaye tubandanye tuwukora bityo rero mwitege byinshi ubuzima busanzwe ukunda iki Keke nkundiye haba mu bintu byo gufungura amafiriti
amafiriti Yego. umwana wo mu giti si cyane si cyane mugabo uriwe ndiwe mugabo uri imvukira hino oya mvuka mu Cibitoke cya Rugombo Yego. cya Rugombo hariya n'iwacu ndi iwanyu nakumvise umwanya ujya kungura amafiriti wikundira amafiriti cyane nta n'akaboga keke ako kajya hejuru y'amafiriti urumva kugira bigende neza cyane basket cyangwa football nta na kimwe urunani cyangwa dinamo wapi ya murumva ni gospel kwenda mbere keke nta n'ikindi basi umuririmbyi ukunda uvuga ati jewe nka keke jewe umuririmbyi ndamukunda kandi anifuza yuko twunakorana Alvera uyu ari Alvera ngira uyundi uvuga ati Alvera mu misanzu ndamwumva ngira uyundi uvuga ati jewe nka keke Burundi nyene navuga nka Dudu niyo muririmbyi wumva yuko mwokorana ukumva yuko uryoherwa mukorana noryoherwa cyane n'ukuri aho wo kubaza keke indirimbo ziyo nka zitatu wozivuga za Dudu nozivuga nyine woziririmba noziririmba gusa ndaririmba keke rero dusubire tubibutse kugira ngo tusige inzira amavuta dusubire tubibutse kumbure page yiwawe bashobora kugutora ko byoroshe iyo ndirimbo vuba iri mu gusohoka bashoboye kwishikana kure kugira ngo tusige inzira amavuta page yanjye ya Facebook irahari yitwa Keke Worship kuri Instagram washobora kunsangaho Keke Kevin Official kuri TikTok ni Keke Kevin na Snapchat naho nyene yaranatwika kuri TikTok baje kuri TikTok yiwe arabe uratwika yego usubire wibutse indirimbo n'iryari zosohoka kugira ngo bigende neza zosohoka muri weekend nka vendredi indirimbo yitwa Ujubu birukire kumbura bashobora kuwaja baje bamufollowinge bamusapotinge muri ubwo buryo kugira ngo bigende neza cyane bamushigikire kumbura kamushigikire ko n'amasengesho arakenewe kugira ngo keke ashike kure hashoboka kugira ngo bigende neza cyane tutibagira kuzoja kumufollowinga kugira ngo iyo ndirimbo yiwe ishike kure urumva yuko izosoka muri weekend rero ifo yuko mujaho kugira ngo bigende neza cyane keke umundire ndagushimire yego nzogaruka kutubwira yuko wasubiye no ku isoko wagiye ku isoko umva yuko bizoba bitesa hoho tuzoba ko turanarondeza kugira ngo bigende neza cyane ndagushimiye cyane namwe mwakoze cyane kuntumira nshimire na Cam TV n'abafollowers bayo mani bayizagiye cyane nabwo mwese mugiye gushigikira yego reka rero muhundire ndabashimire muri mwese mwariko muradukurikirana kuva ku ntango gushika ku musozo wa kino kiganiro ndabashimiye yari Keke Kevin tutibagira kumushigikira na je bwanje himbaza Ange Delisia mushigikira ntino mbonesha kure kugira ngo ishike kure byose utaragira sabone uyigire kugira ngo bigende neza cyane bino biganiro bibandanye bigushikira bimeze neza cyane uje kugira sabone ucugira j'aime na commentaire kugira ngo tumenye ko tutariko dutamba twirorera naho gutaha nongeye kubazanira ikindi kiganiro bye bye ciao ciao